Ni gose ari gikoko. Nyine kuzo mu verifya neza. Ni Liberty coach. Yosho ko bahagaze nkuko. Akaca amenya uri nyuma ko amufasha yangira itariyo. Abati oya yo angresiyo namaze kuyibona. Atari karanara. Duga. Cyo ujya mu tipe no sindamenye nje ngo ahubwo tubara dutinyana ndabona. Afite esprit igisho rya gatatu nazi kuyi. Uvuga ko Estimé ni film vraiment iri mu bwenge, ni film iri mu nyigisho, ni film irimo divertissement kuryoherwa, irimo ibintu byinshi. Baguma bakomanta. Haro no komansa avuga ati film kweli ni y'abarundi tuje kumenya ko ari y'abarundi tumvise muko muravuga mu kirundi cyangwa nabo bayikinyemo tubazi yandiho iteguye neza uko Nsoro yakina zijya za umutwe w'inkuba umutwe yiki nuko compara na Estimé cyangwa compara na Nsoro twese turarenze mwese murarenze mwe nabandi twese This is Flash TV. We shine to progress. Hello, everybody, everywhere, everyone. Aho muherere hose kuri za mpande zine z'isi twizera yuko mumeze neza natwe muri bwa bushobozi amasengesho tubakesha ubuntu n'ikigongo tugirirwa nandiho turaho turashima iryo zina nyene rikora bino byose kugira bibandanye bishoboka kugira tubandanye twubaka kugira entertainment duge kugira kino gisata cha cinema haje ko nirindi tafari. It's another reaction, another day, another reaction, another opportunity to the high possibility. They come in the Korea once the son of God, Dr. of Love, aka Diko. I'm alongside with my young brother from Plans. Keys, today I got my boy, n'umwana w'igisagara kabisa muri ko muramubona kuri screen yitwa Estimé. Ibijanye no kuberwa vyo uno muhungu yaramaze kubigira umwuga pe. Bwana Estimé, hola umeze neza gapapa? Ndashima cyane gose. Sha muhungu usa neza kabisa. Ndakuraba amaso ku maso nkagaruka nkakurabira muri kamera. Hana tuye umuhungu kabisa n'umunyagisagara. Asha n'ubuntu bw'Imana kweli. N'ubuntu. Ariko n'umunyagisagara burimo. Wa muhungu we burya hano hantu kuhavukira n'umugisha. Yugize Imana ugacuna byitwaramwe neza. Antuka sinzo uraho yavuze ngo nimba ngo nta mpene yo mucaririsha mu gisagara. Utuntu mwenuru. Umva bivuze yuko n'impene yo mu gisagara ifise akantu kayi biciye ubwenge. Ngira ni ivyo sinzi ariko ubiravye amwe nuko nyine vyo bimeze bivanana nuba wakuriye n'imico burimwo n'abantu muko muragendana yego nubwo nigeze kukumva ahantu uriko raharira na Liberty muri ko murashaka kumenya ngo ese abahavukiye n'abatavukiye ni bande bafise amahirwe menshi yo kugera ku bintu barakugaruka ko kino mvukira muri byinshi nafashe harimo akantu ko kuvuga tese wa mugabo we Estimé kugira urongore hasabiki bama bavuga ngo imvukira ngo nizirongora ariko nivyo je namaze kubibona ndabyihweje sindaduga ruguru yo ruguru ngira maze kuduga ni Gitega naho nyene ngiye muri competition ngiye nyene kuri mize nkagaruka mize na handi hantu kuri ndaduga hajya ko bimeze Estimé yego nico ndugara nko umuntu zeya imurambye aho tubareke kubera burya umuntu akaje Gitega cimurambe nko mukayanza ntahuze mukayanza nahunzi mukayanza yego naho nyene agiye muri competition ariko naho nyene nubuvuze ko baduze ruguru je mbashaka nduge ruguru unware muri ya misozi okay apana kuvuga ngo ndavuye Bujumbura shike muri sare ndariye ndaryamye ndakoze competition mvuye muri yo sare mfashe mize ndagiye vraiment ndagutahuye ubuvuga ngo ugiye nko mukayanza nk'akarorero bagushikane nk'ahantu hitwa Kabarore oya ndahantu je ndahazi rero ni komini iri kure cyane nyine ubona kabisa ati wagiye nukuvuga ngo hari ahantu bita ruguru ha ruguru nukuvuga wa mugano ntibagushikana hajya kuri centre nko mukayanza oya nirakujaye no mu makomine kuru ubona ishamba ubona abantu baragiye inka ubona abamama bariko bararima abandi basoroma icayi niho mvuga ati nageze ruguru ariko hageze mu ijoro cyane anara matara kuko ijoro je hano atamatara hari ahantu kwiba yo kugora ego Estimé bivuze yuko ubuzima bwo kuba ahantu mu ijoro hagera bagafata ikintu bita ikimuri urakizi bakamureka ibuji
Ibuji nawe nyene n'igisagara. Hari handi hantu rero ruguru. Ibugoroba mwijoro bakaba bacanye umuriro bagaca bafata ikintu bavumburuye mu ziko citwa igisate. Kiriko kiraka bakagenda bagira nko kubamurekesha nico cyitwa ikimuri nijo bita urumuri aho sino haba ikimuri aho sino haba mwijoro nta nicuza urumva ko ndiko ndagigusobanurira cyangwa bagafata ubwatsi bakadomeka bagiye nko uvuye nko mu cyumba kimwe ugiye mu kindi ugaca watsa ubwatsi ukagenda urageruka hari uburyo rero kuzimira ko kiri mu nzira cyangwa ugashira hejuru y'impuzu zikaka ni biragenda kubaza none nibasha umve none agiye uteze no kuvuga ngo wari wacanye ubwatsi bibaza yuko buza kumara nk'imisegonda 30 arigiye ku 20 babuguhereye ko bukaka bugahera cyumva vraiment cange bugashunguruka ugaturira nk'impuzu y'umuvyeyi indoro zaba zivuze ndibaza ubu nibigihari ibyo bintu ngirango okay Estimé no kuvuga wenyene wabivuze neza wagiye ruguru mbwa ntiwagiye ruguru ha ruguru Estimé hari ahantu ugera ukumva nyene woshimira Imana uri hano hantu banemera ukubitika ariko ukubitikira hano niyo mpamvu rero nk'umuntu avuye hiyo ageze i Bujumbura nawe ukubitana ubuhiri nasubira ibaza nk'umuntu yigeze kuba aja mu cyumba avuye mu kindi akarinda kwatsa ubwatsi kugira aje kumanura impuzu azinduka yambara kuwa Mungu aho ni ku mwijoro ryo kuwa gatandatu hama umunsi umwe bwa bwatsi bukaka nabi agaturira ipataro yase akabikubitwa indwi yose Estimé umuntu no munsi ari Bujumbura afise ipantaro zitanu ashatse arambara deshira agakubita ka pocket mu maso arashira kudufime nkuko kwa uri kurumva ko byo byoroshe kumubwira ngo nasubire kuja kumoreka nubwo bwatsi hari niyo ngorane kwiri avuga ati imbwa yafashe inyama ngo ikuza ubuhi naho gira gute nyabwo reka so kwako turavuga uburyo imvukira zitarongora sinza karawagira utange ka ruguru okay ico nabonye numvise amakuru ansumira cyangwa inuzenye kenshi umuntu warugura kwiza 17 18 umuhungu amaze kurongora nakubari ariko twebwe no mu gisagara ari n'urongoranye nawe yiwe ari abigizemo uruhara arongoranye nawe ari abigizemo uruhara akambwira ati mwaranje uramara maje mwaranje mbwira icyo uze kugira ngo nuzeye ariko urazi ikintu nwese niko ndimbira ikintu uvuze ngo n'urongoranye nawe wari wabigizemo uruhara ariko uriko ratahura ikintu uvuze azita nabwiye uko abanza mu ijambo buryo ryubakiza hariho n'urongoranye nawe wiwe ari ukabigizemo uruhara ariko abigizemo uruhara bivuye ku n'ubu ntakaratahure oya kazi zona kubwiye uko ega basi sigure basi nanje ko ndabyumva ko nabivuze ko ndabitahuye wavuga bitahuye gutari yabigizemo uruhara gute ugasanga n'uwa mu mama umwanya wose ari kwishapure ngo akaragusengera kugira ngo urongore ugasanga n'uwa mu mama umwanya wose ibiganiro vyiwe uko winjiye uko sohoka mwana uzorongora ryari mwana wiwe n'imiki uzanye umukobwa muhira akaca kwaza ngo mbe uno wa mukazana wanje urumva aho abafise mu umva abashaka guma yegenyeza none mukayifise mu ruhara okay hanyuma cyangwa usanga n'undi munsi yabwiye ati ngo none nubona umukobwa wa naka hega yakuze none wogenda nyene ukaye ndavyumva abari kamera nko kwereka ati none ntaki wo kwibwiriza nta kintu wo kwibwiriza naka ntumubona agaca kubwira ati jewe ndemeye niwagira wo uzoshaka n'ubugeni nge nzogukorera numva ko abayise mu ruhara ego ako ndagatahuye gusa narkwengejwe na construction y'iryo phrase uburyo rimeze ucumenga uko kurongora sino ndagatahuye sino nkuko bivuze ruguru henshi nivyo ku myaka 18 20 umusore aba yaramaze gutaba ikibanza nk'ivyo nta n'ivyutse gutaba ikibanza ndumunyakarango no kimye gutaba uri umunyakarangura rakeye nivyo ndivyo gutaba yaramaze gutaba yarubatse n'inzu agacabwira abavyeyi ati narashimye bujeniya wo hariya hakoje muragenda mu nsabiri nuko akaba arubaza none Estimé ngo 30 arayikuije na hano mu fiance aracwere 30 gusa imige ni 5 Estimé kudasaza nubwo mvuze kukumoneka nk'agasore ka 25 oya gusa ingira nikora ama sport ajye umuntu agira sport kanwa n'amazi menshi kandi uganafungura neza gusaza biva kure ariko uri wa muntu guma wicaye mu biro ujya kuri climatisere uva mu biro ushikira mu muduga abantu gwari ngwara nyinshi bya ugiye butobotse n'ingoga yego niyo mpamvu nuhanura abantu bafite ubwo buzima ni ubuzima bwiza bakore sport nawe urayikora nabaciye ko ahantu kuwa gatandatu Prince wewe twari kumwe mwari mu murengeje umugere ziye siporo mukora ko ari z'urupfu Estimé
Je nibajije ko ari na filime baba muri ko murategura. ya Mukora sport murategura film. ya umva kuko umuntu akina action niyo mpamvu benshi atinya gukina action. Action irimo risk. Je ndagiyego n'abafana ngurumva ngo wadutebeje muri Nsoro wadutebeje zijya film iko zikogwa siko na drama zikogwa kuko bisaba ko tujya mu myiteguro bisaba ko abantu bakomera bisaba yuko dutegura ibintu tukabishira mu mutwe rero ivyo bintu rero byose rero bitwara umwanya muremure ariko drama n'ubu nyine no kuyumvira ati reka nandika akantu ko kuresha umukobwa aca ndakandika location ibonetse umukobwa akaboneka aca dukina amukinyi cyabye ibintu birimo risk nyinshi cyari twanahoye uri kurarira ngizosi kocha ibataswe kuri kurako oya risk irimwo yaraguteye umugere risk irimwo azi uko akorotse na birimwo imibare bisigura yuko uri kurakubitana kujya usamaye gatonya cyangwa ugakora bimeze nk'igisirikare bagwaye itegeko ati dutambuka uku duhonyora uku wowe cigwe no honyora ukundi gutariko umva uca wiseka kabisa ariko bari ibintu bisanzwe gusa turabimenyereye ariko ujya mutima mukura hehe wo kwama mu bintu mukomereka nk'ubu nkaho usanga ugenda n'imvune zirenga imwe ukabiguma mu Estimé mbona atana amamiliyoni biriko biragura ubu bintu ni wo bihebuka ikorera drama cyangwa ukaza kuririmba ko numvise n'iminaho uzi kuyivuza ukiririmbira karanga nico kimwe no gukunda igihugu bisoko ibintu turabikunda cyane gose kandi twaremeye kuvyitangira naho tuzovunagurika na tuzogira gute tuzogumako gushika makonya je ndafise oya nkijya filme ya Nsoro sezo ya kabiri episode indwi yandi twagwanira kwisima hano naguye nyene nanguzi gufa ariko ubu numva ari sawa nangorane ariko nakanu nyene kanu kari simple nyene ariko wumva ubifiringa urabyinovora nubwo bari umubabaro ukabyinovora nka hari avantage je niko novuga kubwi wanje ariko ndazi ko urundi umuntu acagira ikigongo ariko shaka kubwira rero abakunzi babandi ba Nsoro cyangwa aba filme ari action mu gihe dutebeje tuba two turi ikintu gishasha kandi tuba two turandira ikintu gishasha kiza kiruta cyangwa ni cyambere tuba twakotse kandi biratugora kandi biraturuhisha ahubwo iyo ko uvuga ati muradutebeje uvuga ati habuze iki tubaterere kugira ngo mutunyarukiritse ni Estimé niyo nkuru kabisa niyo amazina yo ariko hano afise nakandi kitwa The Young Fighter The Real Fight in the House none ngwanyitana nigwa mu bamwana vyumvise ati je kugwa kwisima nkanagira amakonyaje niki ntaco babitwaye filime ndayikora hasi hejuru kuko umubabaro nico kintu ni novel mu gihe abandi baba ariko barashaka ibisosa mwe mwirira ku mururaza ahubwo mwumva mukumva niko gasukari karyosha cyane ahubwo narabonye nzo nakina filime ya action wanda umuravumba ni ucishishwa neza akaravumba usanga ukavumbuye bo uzoje umuravumba cyangwa ugintuzeya nikiye kindi kintu kirura umuravumba ibintu buhiri inka byitwa gute ariho ni umubirizi ya sante umubirizi ndabizi kuko maze iminsi naza numva akantu nsumvije umubirizi umubirizi ndawukunda kuko ndavise ingene je negura ama repetition yonye ndi mu cyumba hari ibintu byinshi nagenda developer nko gukina uhemagurika utarinze kwiruka nko kugira ubwoba nko gushishwa nasanze uri ikintu kirura utunyenyeregwa kabisa utunyenyerwa bya vrai ucufingisira nk'ikinyuko ndumva ibintu byitwa amaisiya yani kuvuta isiya uko kuntu uri kuravuga uhindagurika ko umuntu kanya kera twenga arashavuye niki numva ko ari utuntu wikoreye ko kandi nivyo ubu ndiko ndadevelopa nayo kurira naho utanze gukubitwa amari agakoroka umva je nicaye mu cyumba umva je ubu byarangiyemo umwanya wese ngoma ubwo mukora ndepeta vya filme naho mba njyamye naho mba ngize gute ego amarira tubona sesetse Estimé yiyuhi ryosoza ca muntu amukubise nivyo ndiko ndadevelopa rero ndahabirira ubona uzohava bishobora Estimé uyo biraza buke nyine biraza buke oya hari hatacu yuko ubona amarira azohava koroka atapiripiri bayarunzeho nivyo ndiko ndategura rero kuko bashorundamo amazi abandi agasiga amavixi abandi akondera ibitunguru rero nabandi nabo bari domaine yabo ariko abo uravye CV zabo usanga bakuze baguma barira none nka jewe shaje jewe nizo gushishwa gusa wararize keshi bihagije nta marira wowe ukironka Estimé ubuzima bwakobereye mu rurazo ntiwowe ukirira ngo nturi mubo bya uraguye byakubise mu buzima kuvuga ngo nabayeho nabi nagize iki
jewe ko nashize ega mu mutima umaze kwishiramo ko uri ngwanye nawe uca mu bintu bikomeye nturira nturira akoniko mugasi mu n'umutima wagize mu nyuma ariko navuga muri kahise uri mu bahasorinze baranasaragoringa kugira bagere hano muri film oya mu buzima busanzwe ega ibibazo nibibura nivyandi umutima kuvyakira rero ugize umutima woroshe biragusinzikaza ugize umutima wo kuvyakira neza ukavuga ati iyi si turimo n'ibibazo kandi nimba ndyoye kuwa mbere umenye ko kuwa kabiri nzobabara ukavyishiramo kabisa nimba uno musi tuko turatwenga ko mfise umuryango ejo nzowubura nimba uno musi mfise umuduga ejo uzotakara ariko babandi rero bavyishiramo ngo narakwijije bakaactiva mu mutima ati nta kintu nzobura bajya bibace bako musiripize usanga yasaze ugasanga yagize iki ari ingona zigushikira ku buryo usara bajya basara ego arabasara kubera ibirozi arabasara kubera ingwara hari n'abasara kubera ivyumvira ndagutahuye baba bananiwe kwakira iyo situation bari ariko rero uvyactive mu mutima no mu bwenge ashabira kubombarda ukagwana navyo ugakubitika niyo mpamvu no gufungwa ataco vyakubwiye Estimé baguhoye ikiko numvise amakuru ngo pinguka shahurira kuriye yewe More mwana wama ibi bintu rero twako je ko ndavuga mwabaga ibintu twitavye biragoye ngo mwari muri shooting amakuru mfise ego twebwe ari team 62 July baraduhagaritse badufunza ko baraduhagaritse wabaye buhagarikwa ariko birebire bakano no gufungwa ariko je sinashimye kubishira amarezo sociaux nuko narafightinze nyene amapari wanje abari pembe nanje nabanye barafightinga ariko bihera batwambise izera niko novuga kuko twasanze arakagorana gatonya nyene abantu nkuko ariko mu gihe turiko turakora turifuza yuko dushigikirwa n'umuntu akatubona nabatari batahuye impamvu muri ko murakora film hari abatari babitahuye nabandi bari babizi ese gufatwa n'umufana wawe oya mwagufasha basanze hari nk'umufana ariko mu nyuma aranyibwira ati wewe ndi umufana wawe ariko yabanje murakora uku kugira ngo bigende neza ariko twasanze hamwe natwebwe dufise amakosa kuko novuga yuko twari twibagiye impapuro zituranga ariko twaje gukizwa n'uwo nyene yasanze ari umufana wacu bati abandi abazi nta kabi kabo babandanye bakina ariko nitwanse bakajyo gukina ko umuco wari wagiye bari tango kwira kumbe ibyo bisafu byamaze umwanya munini rero muhari byamaze umwanya muremure niyo mpamvu novuga ko byarambabaje ku mwanya umwe ko byamaze umwanya muremure bazi gusigurira umuntu ukamubwira ikintu akaca kubwira ibindi bintu bikwegeka ko kandi byo shobora no gucisha gatwe urumva uca mugwa muhangana urisigura nawe akaguremeka ko ibindi bintu aho kisigura kugira dossier ariko mu nyuma abandi bakuru bamaze kuza ati yawe n'umwana w'igihugu turamuzi nta kabikiwe bica bigenda neza ego more ariko je nibaza ko ikintu novuga nka message bano bantu batahura ibikorwa turiko turakora mva bwenge yuko ni bimwe muri secteur igihugu cacu gikeneye ni bimwe mu bintu mbere hariho na ministeri ibitwara bivuze ko bino bintu leta irabona yuko bikenewe turiko turubaka natwe biciye muri divertissement ko turubaka biciye muri entertainment babitahure ariko bitavuze yuko twaca tuja mwibarabara ngo twambika amakamera naho kizira tutasabye uruhusha niyo mpamvu nawe nkunze akantu ushizemo ngo ibikore none ibituranga ko twabisize muhira kumbure ariyo mpamvu byageze aho hantu nayo ubundi kano kazi turimwo ni nkuko hari umudandaza afise nifa ariko arapima ifu ni nkuko hariho industry iriko irahingura amabati natwe nibyo turimo nuko nyene nuko ariko naseme sinzi ko urabona nkuno munsi nka wewe ntubuze nk'umuntu amaze kugwa feedback ari hanze y'igihugu akavuga ati ndakunda ibikorwa byanyu ainza kunda ibikorwa byawe nimba hari nk'ahantu wakiniye kugira ico gikorwa cyawe gise neza ababonye yuko uburundi ari bwiza none si yasura y'igihugu twirirwa turigishwa yuko dukwiye kuyigira nziza no mu makungu ni benshi amaze kubivuga ari mu makungu Nsoro dohiro baranamukunda cyane gose ko agwana yambaye n'ibendera ry'igihugu bavuga ati kuko nk'ijya twakinya ya kabiri ya sezo y'indwi sezo ya kabiri episode y'indwi nimwe mugwanira ahantu hejuru meza mu barabati iyo ataba yambaye ya darapo y'igihugu tari tuzi ko abandi bantu bari kuvuga ati n'abanyamerika n'abahinde cyangwa abandi mugibaza ukabona ibendera ry'igihugu cyo Burundi
ririko rirahungabana. Ego ari umuntu muri Canada ariko navyeretswe n'umu petit frère wanje yagashize kuri Instagram yiwe. Wow. Karabwe n'abantu benshi yafashe ijya fight yonyine gusa arabashira kuri Instagram yiwe. Yarabwe n'abantu benshi kandi umunya Canada. Wow. Yavuga ati abana barundi. Voilà. Voilà. Example yumvikana cyane. Nuko babimeze. So bwana Estimé turenga aho hantu nibaza yuko iciza kazima vyakunze kazima babitahura. Ego. Kandi noneho igihugu kiradushigikiye. Yego. Niyo mpamvu ugwaruko ruri mwa bino bintu benshi baba ariko barakora bidegembye nubwo wumva hari abantu batarabitahura neza ariko byanka byakunda bazobitahura. So bwana Estimé ibikorwa bimeze gute waje wambaye na badge ya BFA na assistant director niko mbona handitseko. Yego. Umaze no kudozwa mu biti sigaye uri mu bishorishori kabisa. Ni usiguri assistant director? Yego, director dufise ni coach ariwe do CEO wa Burundi Film Academy niwe director wacu iradukunda Libe bazi Nsoro. Ego amagenda icegera ciwe assistant director. Rero ivyo twabigize mu mvo yuko yoshobora kuba nawe nyine ari karaktinga agakenera undi muntu amudirecting cyangwa mugiye afata ibikorwa bibaye byinshi akavatikana kurungike hariya nanjye ngiye gukorera ino urumva kasha tuzana ama produit tukashira hamwe mukayahuriza hamwe. Niyo mpamvu rero ndi assistant director wiwe nuko ariko sikuvuga ngo na film zose gukina jewe kandi nibyo nako ndibaza amenga ndagize ubwo kuco umenga uzofatirwa nano mabanga cyane y'uburongozi gukina uvyibagirwa nawe nyine araryoshe ayo mabanga nawe nyine araryoshe n'ukuri si abana ariko bagukundiye Estimé si abantu bakunze ama fight yawe bakunze acting zawe azituma baca mu biro kaguma muri ya climatiseur wariko ravuga bakeneye kuko bano ariko rakoroka ku biti no ku mazu ugwana na Libert numva ko uzabutakaza. Reka ndakubatse umu director n'umu acteur nuwa yakomeye cyangwa nuwa azi byinshi nubwo muri filme nako muri cinema ntazi byinshi gose mbona menga director ameze nk'umuntu aza kurema umukinyi muga byose era mu director mwiza azi ivyo arimo none umuremyi no waremwe ukomeye ninde nawe ni wihinyisha. Director is the best, he's better than actor. Okay, merci beaucoup. Niba nakubwiye uramaze kubona ikintu cyangiye kwanza uramaze kubona Zinedine Zidane ndamubona yatangwa ari umukinyi yego ashaka kuba coach inuzenye yiwe yaraduze yaramanutse seve yarakuzira remera cyane bien. Nanje rero nico kingoye nico kuko bisaba yuko kuko n'undi mu director nanje nivyo nakubwiye ati nundi mucuma ngo mandevelopa nabwiye ko na develop kuvyerekeye kurira kuvyerekeye shavura kuvyerekeye nunze urumva naho bitera bikuza je d'acteur wanje kuburyo nanje ni naja gukina handi hantu nzoba ndabitahura cyane gose kandi birangera cyane gose kuko twebwe abarundi film ibaye tubona urenze ko ari yindi ari umu acteur ego tubona ko umukinya arare kumbe hari indi equipe ikomeye cyane gose yari nyuma y'ivyo bintu yabikoze ari kwiye gushimirwa ni kubera iki muri festival cyangwa umuhandi mahigano umu director bamuha amafaranga menshi mu gihembo kurusha umukinya bisoko n'wakomeye rero nje ko noguma handi nyene yego simvuze ko gukina ndabihevye nzokina ariko ndagiye ku ipete na dutse kandi nifuza yuko rero noduga ari ni pete riduga ku buryo muri nuze ariko rero nzoryoherwa neza umunsi nzokina filme yiwanje yanditse ko director Jean Robert Estimé ikacikundwa n'abantu ariko sagaseshishwa rumuri na Fistika Berama yagashimwe ko mu director wa gatatu nawe nabaye wa gatatu yabikoze neza ongera sana brother kandi rero burya wewe kina abantu batazi uri mu bantu bamaze kugenda bakitorera utu award bukebuke menga si byo barimo menga siho bari ufise award renga imwe nimba ndavyibuka kuva Fistika bibaye hariho y'umu acteur umuhungu azokina neza rero yanuzenya y'umu assistant y'umu director wa gatatu ya image yo ni Landry SB aba nangorane ariko nubundi bigaruka kuri wewe kandi kini nacu urumva biraryoshe cyane gose iyo uronsa agashimwe atagiturire watanze ataki kuko ubona ko cyo kintu ubukimerita n'umutima wawe ntacu kwagiriza ego icyo kintu najya nta nawe wigeze fumbatisha ka
aka 10 nimba hatari hagazeho bitanu kirege je ikintu cyananiye mu buzima gufumbatisha umuntu kugira ngo umuwinazi yego ko mu wa mbere aya je no mvuga ati fumundenganye abantu ari bo binuzeye canke mbukurikirana no wanyuma muga mbone ko ari kibanza nikorere inkwiriye vraiment kuko je namaze kuja amakompetso menshi mu bintu vy'akaranga mu bintu vy'ingoma ikibanza mba naronse je ndacakira uko nyene wowe nimba watanze igiture kwa wa mbere ariko atari vyiwawe umenye ko umutima uguma kwagiriza kandi nimba ubaye ko je nakurushije ariko ukaba wa mbere ukaba ko nakurushije nguma ndagutera ubwoba ati ujya naho nambaye wa mbere natanze igiturire ujya wa gatatu arakaze yako nguma nsimbwa umutima mako no kugwara ipera tanze kubera umuntu Estimé wavuze ikintu gisa no kuvuga ngo abantu barisika n'ubundi kubabura muri acting muri babiri na Ribat canke Nsoro mu gihe abantu bari batangiye kubakunda babona muri ko murakinana kubera ko nise numva ngo amafilme ahari iyo uza buri kuri directing awaza bari karakina wowe uri kurakina azo bari kara directing birashoboka ko tuzongera kubabona muhurira mu masene none Nsoro nidurira hamwe turi babiri muka muri Nsoro muhurira haje ninda bari nyuma na hari kara muri directing none reka imitwe ibiri ishoboye ihuye bica bigenda gute icyo nabonye gusa irakora mugabo womenga n'umundi atiraza ko ari undi muntu hagaze inyuma avuga ati action ya ngene bimeze avuga ati stop subiramwo kano kana ahubwo umuntu nabonye arenze cyane gose ari gikoko nyine kuzo mu verifya niyeze ni Ribat coach yosho ko bahagaze nkuko akaca amenya uri nyuma ko amufashe yangle itariyo abo ati oya yo angle siyo namaze kuyibona atekana nara duga cyo ujya mu tipe n'ubusi ndamenye je ngo ahubwo tubana dutinyana ndaboya afite esprit igisho rya gatatu nazi kuyi nukuri iyo naho yo banyumva sinzi ko ndamenye ibanga jewe nanjye ndamutinya kuko inge turi kuri set abari karaba kamera ino akagwe tujya akafata nabi oya hindura iyo angle siyo cyangwa kumva ngo ariko arakina na kamera akamenya uburyo nuze ya gimbo bayijanye ko agakina nayo kugira nakora bagahezanya na cameraman bose ikintu bagitora cyangwa ukavuga akaca bati kati ngumu ko nyene ari jambo uhenze subira inyuma ari jambo uhenze subira inyuma akarambira nkaje mugeni henze nk'ijambo cyo gasanga nkarumva ati n'ibyo bintu nibiki abyibutse gute rero ni uko gusa nakubwiye hanini ihangiro iyo niyo kuko turafite ibikorwa byinshi tuko turakora kandi bigira bisohoke yavuze ati nina mandanda ndabikora ndije nyine ntafise uwo ndiko ndaramura mu mabanga yiwanje wa director hari giye nofatirwa n'ikindi gikomeye kasanga bya bikorwa byanje biragatse ariko nkubo cyo bati rero ubu bikorwa biraje n'ikindi gikorwa gikomeye Estimé jariya ndagwana equipe technique nanje ngiye yari na equipe technique wasanga amabanga biko bandanye biza kizazi sana mu bikorwa byinshi muri ko murakora tuvuge ku byamaze kuboneka nubwo mu gikoni bamaze kubona yuko hari imiriro myinshi za kwaka hari amafuru aza kwenyegezwa abantu nibo bakora imiyombe aza kwakora amategura hiye neza imiyombe urayizi n'amategura baba bacanye baturiye agapfubira mu ifuru yo yatahiye nayandi yavamwa tukuye arurubeya nibaza ko muza kuzana ndanagukeze cyane mu bimwe bikorwa muri ko murakora ikitwa behind a smile muri top 5 canke filme zitanu za mbere zikunzwe mu gihugu cy'u Burundi ino filme yaje ku mwanya wa 5 wow wa vraiment iya filme yare kandi top 5 iraza kubandanya no kuva nkubo yindi hari gihe yoba yamanutse kaba ku mwanya wa 4 canke kabandanya kamanuka igashika no ku mwanya wa mbere ku mwanya wa mbere hari iyitwa ingaruka kwa kabiri hari urugo ku ya gatatu hari akamanyi k'umushayo kwa Sami ku mwanya wa 4 hari imanga series yo kwandi wa ku mwanya wa 5 hacaza behind a smile umva ni ikintu cyo kwenguruka mu gihe yari kinishasha ariho icinjiramo filme nibaza yuko iri mu biganza vyawe canke vyanye ese mino filme iri mwiki iteye gute wo yagira abantu ubona yuko batangiye no kuyikunda iyi filme icambere mu bwenge kweli mu bwenge kandi nararyohewe cyane gose filme wagitinzemo kabisa wongera gutangaza abantu bavati this guy nimba bariko barabona Nsoro ati hari uwundi muntu ahari yitwa Jean Robert Estimé amazina nje sura yazi vraiment iyi filme ico navuga ko Biansman ni filme vraiment iri mu bwenge ni filme iri mu nyigisho ni filme irimo
divertissement kuryoherwa irimo ibintu byinshi Kabisa. rero nukuri n'abamaze no kwiraba commentaire nguma ndaronka inbox commentaire nguma nda kuri YouTube nguma ndayibona iri kuri Star TV Okay. baguma bakomanta rero nwa commence avuga ati filme kweri ni y'abarundi tuje kumenya ko ari y'abarundi tumvise muko muravuga mu kirundi cyangwa nabo bayikinyemo tubazi yandiho iteguye neza. Iki story niyo mwendikiye kuko irimo story je natangariye cyane kweza n'igihe nabonyemo ahantu harimo umuntu asa n'ukunda uwamwiciye ise wamwiciye umuvyeyi ndibaza cyo bintu buno bwenge kwe nibaza Estimé bavyanditse canke mwabiteruye ahantu. Oya Story ni gwanye. Story vraiment yanditswe na Ribat ngira marabibonye kiranahira yanditse ko story assist abagize makeup ibikini nk'ibyo location story ni ya Ribat film ni ya Ribat urumva yaricaye ariyumvira arashiramo ibintu ati ibintu bigenda uko ariko iravye cyane gose irimo amour irimo action irimo na justice byose bihuriyemo kabisa amadrama action imigere y'urupfu iki arakajambo kamwe yakoresheje muri Beyonce makanyoheye okay umva uyo mutipe ubwinga afise je sinzara nabukura ati wewe bagufunze dina wisha abantu wayi wowe ufungwa akandi kantu usho kumbwira itandukanye riri hagati y'amategeko n'ubutungane urambajije canke uracavuga kwira none muri iyo ivyo ni ndiko ndiyumvira kuri kwa kandi karohereye ko gakaze uriya muntu bafunze yishe umwe wewe ariko we yiciwe babiri yici papa wanje ujya dina yaro dolasisi yici papa wanje ariko papa wanje we yishe babiri yishe umuryango wabo wose we ntiyafunzwe oya papa niyafunzwe urazi ikintu bisigura kuri bya bintu biri waruvuze noca mvuga ngo ubutungane ntibwakoze voilà ariko amategeko ashobora kuba yarakurikijwe nivyo rero nivyo yashatse gukina nk'abantu bakunda ibintu by'ubutungane n'ivy'amategeko birimwo ushobora kuja kuraba kandi vraiment n'ikintu nawe naravye uvuga ati koko kirimo inyigisho aranande yambwiye ati kirazira gufukamira umuntu none no mu buzima musango nyene nawe niko vyumva ese burya nta muntu uko bafukamira umuntu dufukamira Imana yonyene amavi yose azofukamira nde Uwiteka bisi kufukamira umuntu umugize Imana yawe wone nkuru yanakijijwe ahubwo arabe batagara ndiko ndavuga ijambo ry'Imana kuva ryari wewe uzi ijambo ry'Imana ngo amavi yose azofukamira Uwiteka ahandi bakavuga ngo nimuze mu byikubita imbere nimuze mu bisabe kuko ivyo bintu biba bihindutse ibigirwamana none gashaka ufukamiye umukobwa umugize ikigwamana bivuze ko utazotera ivi Estimé ntuzotera ivi uwo mugirwa waje batera ivi akamwambika impeta wewe ntawe tuzokubona kare oya erega ntabafasha agaciro kajya wamukubitiye ivi sica abaye agaciro k'ikintu ubu mwambitse oya ego sha uzogenda urondere impeta y'1500 ucyuze umufukamiro akubita ivi urabe umwe yazoyakira ko bati impeta wamango ariko wapi ariko niwamuha impeta y'imiliyaridi nka 2 cyangwa miliyoni umwe nawe uzoyimuha umonyoye ko azobati yo wow surprise wamoma chapa ngo oh my god wow kare na masene baba bateguye nje niko novuga gusa ariko gutera ivi je vraiment sino byagaciro karenze kuko muri Bibiliya bavuga ati nibuzobifukamire uzomugize igwamana muzogira iki bisigwa ko Bibiliya itabesha kandi Bibiliya ivugisha ukuri rero twoca turondana na kandi ga systeme dukoresha kuko ni systeme nyinshi guhimeta umuntu nka je ndi umudirector cyangwa namandaba tundi tuntu arabadishira mu njya arazishira mu birahuri vy'amazi ariko aragira ukazibona yitoye arayitoye arama surprise mesho ukagatereka imbere y'umuryango aje kugura umuryango acakabona ushobora gushira no mu gitanda simpaka ngurinde kuryamira intozi simpaka ngurinde gutera ivi simpaka kunuzeye twigarukire kuri behind the smile sinzi n'impamvu kari kajemwo so Estimé filme turiko turavuga ari ikintu catangaje abantu muri Space Driver twabigarutseko part 1
yari kuri channel yitwa Sinta Films. Iya kabiri ntabwo yagarutse hantu kandi ya mbere ko twayimenye nka filme y'uwitwa Cynthia nawe nyene yari umunyamuryango wa BFA. Ubu yasohotse isohokera kuri Burundi Star TV. Burundi Star TV. TV tutigeze tunamenya tutanazi banyirayo. Hanyuma wa Cynthia yarazi ko ari nyene cinema. I'm sorry, nyiri filme. Ntabwo yanabonetse muri filme umwanya munini. Yabonetse nk'umuntu wabamwe bita abafigira bacamwe bagenda. Yani ba bantu twovuga ngo alikuwa nauza sura. Abantu bita ngo bamuza sura tu. Yani uraciye sinzi ko ariko nk'indi barorero kera agacishamo nk'umuntu katoya. Ari nk'umwana wo mwisavati. Urumva ameuza sura ku ndirimbo ya naka. Abantu bibajije kino kibazo nawe ubwa uramutse utabize wari kuba wibajije. Kubera kino film itongeye guca aho yari yaraciye. Okay, kambere kwanza gucyo cha Cynthia. Cyo kuvuga ngo ego duhere kwa Cynthia. Filme ni ya Cynthia. Dore ko gucyo cyo kuvuga yuko ari umufigira. Je no bibeshuza se umufigira. Azi umufigira icyari cyo gato turavyitiranye. Egazi ko muri film ari acteur principal, acteur premier rang, deuxième rang, troisième rang, gushika na cinquième rang zirabaho nangorane. Bivana ingire manuzi. Umufigira nawe ninde? Ni wa muntu utanumva nijwi ubona arenganye. Kuko ari umuntu yitwa tuko turavugana ari muri Dubai. Reka ivyo muzobimenya. Unumva niwe yambwiye ati twego turi kuri set. Hari gusanga turi abantu 2,200 cyangwa 1,500. Ugasanga umwe yicaye ku iduka uwundi arenganye n'umuduga uwundi barahagararanye undi baje no bafigira nta n'ijambo ryo bumamenya niwe wafigira kuko hanze kirazira yuko wasakamira mu ibarabara hagire n'umuntu umwe yibonamo yibonyemwo aca kwitwarira kandi muhagukana abo bantu bose kuko ntiwavuga ngo ugiye mu isoko mu Kamenge. Voilà, urabona nk'ubu twategwa sequence ya 28 November cyangwa mu isoko mu Kamenge. Abantu se turabwiye ati police kuri abantu bose. Binjiza biwacu. Baje tuzana biwacu. Aye no bitwa bafigira ari. Mu premier ha deuxième ha baranavuga n'abantu baranarengana banagira ikirumva indiki. Haje rero Cynthia yari muri raya kanga. Ya gatandatu. Oya, ari mu acteur kuko ari mu acteur kuko icyo novuga ko story iranditse. Urabona bien smile. Chaka ndakubwiye nizo nyambere. Fisemo amasene nk'atanu mbataratandattu giye. Mu masene 200 n'umwe menga yararimo. Woni wewe? Woni je. Ntaba ari make uri umwe. Ariko mfise 6 uri kuranyuma. Ni iya kabiri nayo Cynthia afisemo 2 urumva ariko tuko turayandika bivanye n'ingene umwanya wagiye uradusiga n'ibindi yarafise amasequence ashika kuri 4 ariko rero ndi twagiye turakura mu kuko birashika ukandika filme hari gihe unanabimonta kavati filme ndashizemwo zoba none igesene iri ariya kacubura kuramo ugacikora urumva mu acteur arimwe kandi story yiwe nk'ubu twokwandika ni ya gatatu story yiwe yoshaka no kunabandanya sinzi ko wowe ko yamubwiye ati wowe uzopfira aho nyine none par exemple rero nk'ubu mutoja dukina ya gatatu akacamura turi kumwe ngo ko hari yindi story yeshibandanya yego yoba yadutse ngaho uno musabonetse akaboneka sene 2 sikuvuga ngo twamugije inyuma oya niko story ari kubivuga bivuze yuko ijya film iracari ya Cynthia inde oya bende Sumaye iracari ya Cynthia no bien Sumaye ivyo sino bivuga ko birebire muzobaza ribat siko kuko filme ni ya ribat ariko Estimé uri assistant director muri BFA amakuru yose ubuyafise filme wana ikinyemwo nkumwe mu ba acteur bimena amini bakomeye muri ja filme hanyuma basi duhera part 1 yari yarasohotse uremera ko ari ya Cynthia part 1 part 1 irafise umuntu yanditse si ya Cynthia rero ndakubaze wowe wanditse filme nkacanza kuyikugurira bariko baraduza amajambo barandika ati story ngo ni ntinuze mugabo barandika ngo producer none barandika ko story ngo ni Diko oya story ni ya wewe ni ujya muntu yanditse ni voilà mugabo barandika ko producer ijya yambere rero Cynthia kumbe ni producer yari producer none ni vyanditse ko none bizi kumbe ntidusoma ari amantuze hanyuma abahereza nico cisha abarundi rero nico kibishe mwebwe abarundi cyangwa n'abafana ari umuntu yambwiye ngo ari umuzungu nimba ari umurundi ari mu diaspora ngo umurundi ngo ukene kumuhisha ikintu ubicisha mu nyandiko umutega inyandiko
wona munsi kumwandikiye ati uzotore cyangwa yavuze ngo mwirabure n'umwirabure sizima vimbeshera abarundi mu Afrika mu munyafrika ukeneye kumuhisha ikintu ukibika mu myandiko wonandika wona si kumwandikiye ati uzotore zijya miliyaridi igihumbi yanditse munsi y'urugahana kubera ko bisize mu nyandiko akazorinda asangukira mu bukene atigeza aza gutora yamahera ko atigeza bisoma na filme burya amamukwe kwanza kuraba ega niyo mpamvu tuga ba director sinarinda bizi ko mwabikize ko Cynthia ari producer oya niko mvuga ariko Estimé abarundi muri rusangi batawe kujya filme Behind the Smile ikiya gice cyayo ca mbere ari ya Cynthia mugabo kukabe nkako cheno yaririko si Cynthia Films none si ya Cynthia none producer igenda gute niyo filme ngo aca ayitwara ije wiwe inde ujya mu producer I mean Cynthia kubera iki yahisija ni wiwe kuri channel yiwe ivyo remo waza ribati ariko cyonzi gusa filme tuko turayandika tari kumeje na ribati ibisiga by'amakuru byose aho byagiye n'ibyagize iki Ariko Estimé tubwire iyi Burundi Star TV yagiye ko bivuga yuko ngo ariyo yayiguze baca banabagurira iya kabiri mwasohoye kugira ije iwaba ya no makuru niyo nayo nzi n'ukuri kw'Imana ivyo bintu reka ndagwe nimero za ribati mu telefone muze ko mwibaritse ivyo navyo we navyuzi niwe bizi inde ariko mwavuze mwayanditse muri kumwe mwicaranye ububona uburyo biriko biragenda adiringa amadiri ubu hari me jewe ndi assistant direct sinjejwe marketing sinjejwe kuja ngo nje gupatana ibintu nje kugira n'ivya academy umbye ati ndakene kwinjira muri academy sinje ndakwakira hari ubijejwe hari n'ujejwe DOP sinza kuvuga ngo kamera ngo renzi ngo ibiki jewe gusa ndicara akambwira ati ibikorwa bipanze gute kuwa mbere tuzokorana nande kwa kabiri tuzokorana nande film igezweho dukora ni yahe location zirakwiriye abakingi barakwiriye iranditswe cyangwa ni ibintu ni mafazi nivyo rero nkora jiwe ibisiga by'amamarché byo kurondera amasoko uzobaze ribati ibisiga byo kunja muri academy muzobaze byo kumenya ngo bende ngo Smile ngo yarariwe ngo ija ku yindi TV ibyo ntibabikubaza jewe mbaza ati umukinyi runaka arazi gukina muri Burundi Film Academy nka assistant direct ubibona gute na kai karere kabaye lasava tubwire kuri chance gato niwe ucivugiye uriko uramubona gute niba umaze kumudirectinga nari uje n'igisigo chance rero n'ikivajo niko navuga basi mu nagutahuye ni kuva ararenze oya yego kuri je d'acteur yiwe kwingene yitwara ko turamaze gura kuma set menshi nabwo ati turafise ibintu byinshi bibitse bigisohoka nimubona yuko ribati yahindutse cyane abonye mwana muteye ubwano none ko areze ukwezi kumwe mbona bafise nk'ubu bw'iwanje bukeya nyuma y'indwi zidashikanze byagenze gute bwakuze gute ivyo rero mazobaza director cyangwa assistant direct ndakubadije mutanga oya kwera kabanga ubwanwa mwabumije mwiki kugira rero busigaye bungana ko arajya gose we nuki ubwo bwaura umaranye umwaka wose mu kwanza imyaka ingahe bumeze uko je buguma buvunguka aro vitamine nararo nimbari vitamine B canke B12 ni hatari sana so musaza iyi filme rero abantu bamenye iki abatarayiraba bayirabe kubwiye mpamvu bigende gute film Benchmark ni film iri ku rwego ni film yakinywe n'abantu bakunda cyane gose irimwo Ribati irimwo jewe irimwo n'abandi izindi yerema zo muri Burundi Film Academy ziko ziraza nk'aba Axel Mukunde nk'aba Manigazo bande nigo Manigazo naramubonye ujya mutipa aranarenze mu gutwe urumva ni ibintu novuga yuko yakinywe no mu rwego nuvuga ati benshi bakunze kuko maze kuna commentaire ugasanga commentaire nyinshi zo muri Beyond Smile part ya kabiri nje ndatinya ama commentaire ngo murarenze murashoboye ugasanga commentaire zingana uko ziko ndavuga ariko hari commentaire zivuga ati iyi filme yanditsuku akakanu kanyoheye kagitsuku ari no umuntu kwandika ngo irarenze iyo filme Beyond Smile part ya kabiri mugaba tokubwira atanayibonye acogorora gose none ega wafara ni wakurikira wababeshe kabisa none ubu bumenye ko yakubeshe ariko ndakubwiye ati iyi film irarenze akanu kanyoheye naka nakwe mu nyigisho nkiyi agusanga akavuga amajambo
ari muri film so ko iyo film yakunzwe kandi yamukoze ku mutima nukuvuga abavuze ikintu yafatiye umwanya gusa abarundi barangira bakaza party ya gatatu nayo ndagowe mana yanje bakasaba party ya gatatu nayo oyaye erega none batahore nanjye ngenda kubaza ati no film tuzohava turonka party ya gatatu cange yaheze yahereye hajya oya byose iri mu mumvikano tubonye n'abakunzi bacu bayikunze kuko iriko irakundwa vraiment iriko irakurikirwa kandi wane wabivuze muri top 7 ni top 5 muri zitanu zanjye deja yajemo yajemo urumva kandi ari cyashya kandi sina seri kuko ucuhangana n'amaseri burya filme iguma igaruka guhangana na seri guhangana n'ikintu kiguma kigaruka kuko abarundi bakunda ikintu kiguma kigaruka sana abarundi gusa n'abantu benshi bakunda ikintu kiguma kigaruka rero ari ikintu party ya mbere yaraje mpengaheze nk'umwaka wose mbatari araheze umwaka n'amezi party ya kabiri taraza ariko ikubita kujya novuga ko ari sawa ego kabisa kandi muri kakije no kuri cano shasha novuga ko ikiri twaraniza ariko nutarayiraba Nsoro party ya kabiri irimo byinshi irimo gifunsi irimo kuryoherwa irimo rukundo irimo ubutungane irimo irimo amategeko Estimé wemerana n'uno mwana ari umwana nabonye video yiwe hano hanze ariko aravuga ngo muri no minsi nta n'iyindi film ihari ngo ni behind the smile mu Burundi avuga ngo ibindi ngo zasiko zirasohoka ngo nizaninde nyene ngo nizankina mico ngo ni vya biganiro bisanzwe uyu mupeti yitwa MC Bombardment uramuzi Abdish uramuzi wemeranya nawe ibyo yavuze izindi filime zose zavuyemo behind the smile ngo nizamurikira ukuri ngo ni biganiro nk'ibindi byose abantu baba ariko bararaba icyambere namushimira kwaza niko nangiye mu bantu batatu yashizemo nangiye yashizemo yanagushizemo mu baktere ngo yanavuze yuko ngo atabandi bakinye ba filime azi uretse wewe n'abandi ntaza kugarukako Estimé wemera ko hano mu Burundi atawundi uretse rugero tonde yatanze abandi bagitere dufise ko barahari ariko byagize ni ku ruhara rwiwe ni kujya na wewe wodiko ugira ati nanjye ngirangira ari yuwanje okay ariko top 5 nakoze ni ibintu nasaruye negeranije biva mu bafana biva mu bahinga biva mu ba producer n'abakinyi bwabo bakavuga ati film iyi ni irarenze yufatiye kuri ahubwo ndaguterera umutwe ndaguye iyindi ide nayo kandi uzoyimfashemo kuko ndabona page yawe irakurikirwa nawe cyangwa ukarondera yindi bantu abandi mamedia mufashanye ugafata urutonde ukashira nko kuri Fibi ukandika nk'amafilme n'amatitre yayo cyangwa ukanuze ukafuma uzurakurikiza naho kuko unarabe no egura ugakuca ukompara rero ama views ibyo bagiye baravuga n'ama-views nijya kuko ndibuka ari amakompeso bagira uko nyene nk'ibi by'aba miss baraharura amavote ya Fibi bagarura ubwenge ubufise bakarumva uciye mu bintu z'abintu n'ucu compare uburenda biravye mparo n'ibiharo vyanje burya Nsoro ikwiyaya bwana sima wabivuze nk'umuhinga nivyo nyene n'umundi tuko turafatira merci beaucoup nivyo teza gufata ubugize uko top 7 yawe nzokomanda yemera ijana kwijana kabisa ariko ntunye bagize ibyo narimvuze wemeranye na Abdish ko byo yavuze nta yindi film ihari hano atari behind the smile mu gihe muri bimwe byose bako bavugana negeranije kaza ku mwanya wa gatanu haro niziri imbere yayo ego ngarutse kwanza kuri cyo yavuze kwanza kubakinyi uko wakimbagije nanje siniko nagunuze ngarutse guca abakinyi navuze ko yabikoze ku ruhara rwiwe inguje nawo ushobora gukora gunuze n'ubundi ushobora kuza gakora mu ruhara rwiwe kandi rero umuntu agaragaje ivyiwiwe ntimuca muza mubigire beef wewe ni kwabibona nawe urafise umwe ubibona wowe ubibona gute kuvuga yuko abakinyi ba filime bari bagiye yatanze we ku ruhande rwawe nawe ubibona gute ku ruhara rwanje twese turarenze mwese murarenze mwe nabandi twese nta wa mbere nta wa kabiri mana yanje reka ndakora icyo shaka kubabwira hariho indirimbo ya Chancho wa Miss amashurwa ruma kabisa yandi umuhinga wa mbere uzogenda urabe muri Nsoro nagakwiye kwasura umuhinga wa mbere yo kwishima ko ari wa mbere n'undi yamari wa mbere ibihe byose uzi yuko uno munsi woshobora kuvuma yajuga kina film ugasanga n'ubutope n'amaha urakorotse hasi wayi wigira wa mbere wayi wigira wa mbere ega nibi okay muri festival ko je natwaye muri 2018 mata 2019
ndumu meilleur acteur w'umuhungu me 2019 acaba tambwe acaba umu acteur w'umuhungu yansubiri bisigura iki nko mwaka nimba rije ndiko ndavuga merci beaucoup okay ariko acha jundi mwaka akaca wundi wa mbere umva why no guma nimva ariko byiza umuhinga nuguma akora nuguma yiga akaguma ari best imbere y'abantu kuko ari akantu twihaye twe twijajaye umaze kuvuga ngo ndi best nk'uyu uhinya Abdisha amaze kuvuga ko je Estimé no wa mbere arakina neza cyangwe inde nkaca nzinga amaboko ati voilà basiye bamvuga kandeke gukora ariko amvuze je no basi ni wambye ati Estimé ona byuzi gukina yo mpamvu namamvu ati nama commentaire muri Facebook ya YouTube je nkunda kuraba negative ko negative zituma cyankora cyane gose mumbwiye ati Estimé wapi we no ntuzi gutera ingumu mwingumi filme nateye ingumuku sinzi gutera ingumu reka ndabe uwuzi kwiterani ayitera gute nuko reka nda yigeri bisha bigendo ariko rero uci ujya gushwana n'uwo muntu cyangwa ucyuza kuvuga ngo yagize ibintu bitari byo n'ukuri ko no kuyenda cyangwa ngo ucike intege ko no kuyenda rero ujya nawe nimbavuze Estimé ko ari filme ya mbere yo niko abibona kandi mbavuze abandi ko ari muri kurukuri ari ibiganiro icarurabe eske ivyo avuze kwanza imbere ko ndamupinga none diko je umbwiye ko ndi mubi kandi uzi ko uri mwiza nzi ko ndi mwiza byombabaza ariko umbwiye ko ndi mubi nanjye ngaca niraba mu kiyo nkabona ko ndi mubi cyo bati nimba hari uburyo bwo gukosora uburyo usanga ndi mubi ko ubugwango nashizeho ndi mubi ko ibisuko nashizemo igipara no ndi mubi ko ndi mugufi cyangwa nonze kanero icyuma kuburyo no macaba ati man Estimé yari mubi ariko ubu wararenze man ubuca gipara ciwe bisigura iki we bakubwiye yuko ukina muri kirukuri cyangwa ukina ninde nuco bigira big deal man ahubwo icarura bati eske kwambye ko nkina muri kirukuri nkina kinini reka ndabe ivyo wewe akina umuntu hama ndabicompare n'ivyo hanze uyu nawe nyene navuga ko dukina ninde nawe nyene acakina ninde reka ndabe umusumbi akacera bati muri Amerika bakirungwa reka rero nigere ngene abanyamerika bakina ninde Estimé ndiko ndakumva ubwo siwe watumye Abdisha ngo aze kuvuga bino jewe Estimé Abdisha ndamumenye vuba ndamumenye mbere MC Doraneje ari wamunyiritse wo muri FTV yari wamunyiritse ati Abdisha wamubonye ati nguyu nabije nakajya ka video numufana kandi ungikiye ati bum wakarotse nk'abandi bose n'izina ry'Imana sinokubesha sinamutumye simva namumenye ndamubonye rero bisigura iki rero abandi ntibacika intege ngo akina muri kirukuri ngo ninde cyangwa biki ivyo bintu n'ukuri mu byagarare ko we fightinga gusa kandi wamukora icyo watanze muri December ntacyo bari zotanga muri Janvier icyo watanze muri Janvier ntakizo uzotanga muri February ku kwezi gumuduza kwa kantu genda urabe filme twatangwe gukina muri 62 July zari zo hasi zari zamurikira ukuri umugane wa Abdisha zari zo urakemera ko yari muri zari zamurikira ntangorane n'inzira y'Imana kandi n'ubu Nsoro ninde kandi ariko ibyo navyo biva kuki umviriza biva kuki gadiko ugira Nsoro audio visuel biva kuki biganiro biva kuki ari giye usora ninde umviriza hari giye usora ninde bivanye na bije office urayise ninde bivanye na bije office bivanye reka azobamara azobihakana bivanye na bije office bivanye n'ubushobozi office none gashaho reka ngenda kubatse je ryari je ndi iyi poste bama y'ubu director barayimpaye ariko ugenda imerite guma nsongera ndabe ibindi bintu ndondeza je nararavye ingene abandi bakina filme bahanze hari igihe bakinira mu nzu nibarinde banavayo ariko produit baduhereje ugasanga n'abantu bakiniye ngo mukiyaga hejuru bakiniye none gashaho uza kubigira n'ingaho wacu mu Burundi amakamera bakoresha yoyo uza kuhagira n'ingaho wacu mu Burundi ama lighting amatara gushutingira hejuru ya Tanganyika vyotuvuna kabisa nivyo niko ndavuga rero mu gihe tutaragira muri ugo gwego reka dukubite zamurikira ukuri cyena jewe ngasizo guma none si 62 July nizamurikira ukuri gose bana n'uburyo bana
ndavyumva ariko akantu je wavuze Estimé urazi uburyo ndiko ndagatahuramwo ni ukuvuga ngo nimba uno munsi ukinyemurikira ukuri ku buryo bukeye ufise burya nko gukubita BJ ya 1 billion amini nk'umuriyaridi w'amarundi akaguha uburyo bukwiye akakuzanira wa muzungu azi kumonta ivyo bintu vyo hejuru ya Tanganyika niki hari igihe wakora filime y'igitangaza ngaho voilà none mva ko vyishuye none shamura baracaja mu gahahe uciye mu myumbati y'umuntu bakakurenza amabuye ivyo ngo ndavuga none nzokina filime iri professionnel gute mfise kamera imwe Neo nyene batera ariko uraho ari Dubai yanyeretse video aranyereka ati urabona turi muri shooting abantu 2500 harujejwe cuisine harujejwe cuisine harujejwe makeup harujejwe costume design hariyo ujejwe scenario harujejwe lighting hariyo abakadre hariyo abadirector nk'abandi bakora shushu imitwe impapuro bakora zingura baraba ariko tugwe filme yiwacu wewe bikorora umwe shaho Estimé ni waba yagaburiye abakinyi niwe director niwe mwanditsi niwe writing byose niwe avuga ama action sha niwe uhava utwara abakinyi bari bafite n'abashoferi biwabo ahubwo mwabangwe muri bivacu ibyo bintu mukorera icari imwe mugatangana bite umviyo difference yari kuri set arabona 2500 kandi bafite ama department atandukanye ariko twe turacatondana na kamera imwe na microphone n'itara rimwe nawe nyene bateri hava yizimya mu isahimu nimbi nakwira cyumbya rero umvugo go turadushikako ni atari sana niyo mpamvu kubwiye ati wokina muri kiri kuri mikiro ninde nucu shavuro bigire big deal man ni ibintu bisanzwe ariko gusa Estimé twemeranye ko hano hari abantu bariko barakora amafilime meza Estimé ntabubona bariko barakora aha nyene mu Burundi neza ko barakora kuko naguciriyemo uko Nsoro yakina zijya za umutwe w'inkuba umutwe w'iki nuko compara na Estimé cyangwa compara na Nsoro oya bisigura iki uko bigenda biraduga nibyo ndakubwiye ati ntiwame hahandi nyene ivyo zamurikira kuna ninde niko usanga uri kurataga za produit nyene uko wakenye muri 2018 niko wakenye 2019 niko wakenye 2020 no hindura no musuvuga ati ndika nkinuku ejo mpindure nkinuku ejo nkinuku usanga urasotera ya revo dushaka iri hejuru n'icyo usanga n'ibintu biko birahinduka na kamera nimba ufise uburyo nimba watanguye kamera ntonya mu wundi mwaka ugira indi kamera niniya nimba watanguye aga sound atana kamikoro wambitse ko ubu bigende neza ari lighting nimba ukoresha itara rimwe wige gukoresha amatara 3 4 usanga na image kirahinduka meme je d'acte na nyine gahinduka uko wakina ubwa mbere atari ko guma bibandanya kuko no guma bibandanya uko bazomava kuko umukina ninde ebana kizazi sana Estimé wakoze cyane sinzi muri 6 July ko hari bikorwa bishasha bihari ugendo bibwiye ku bantu turasubira turiko turategura ya bombe hakurya hanyuma tuzokomeze kubyina insinzi nk'umuryango wibarutsa amahasa bukeye ukibaruka n'ubushuhe okay muri 6 July turafise igikorwa turiko turakora kuno mwana ushaka kukivuga na gaseri kazoga gafise episode 10 wow episode 10 ni ikafise twakoze saison imwe ya mbere imwe ifise episode 10 muri zo episode dusikajemo zitatu izindi murazifise mu ntoki no gusohora mwasohora izindi turazifise mu ntoki ariko namashako nimushimye kubivuga kwambona ko mfise izo nkenya nawo binambamye nubabwiye ati ugeza ninageje nizi yako inambamye hari izindi zanditse sarakogwa inambamye nini rero bisiko kuno mwanya nagaseri kagira gasohoke kimibano vraiment iri ngaho gatonya twashatse gukoresha nyene bivana budget yacu dufise kuko burya filme nziza ni budget tubeshanye kandi budget cyambo ciwawe nta miliyoni cy'umuwoshirayo hamuka cukuri 100 ngo uzobandanya ngushamo inuzeje ariko ushizemo nk'imiliyoni 10 ejo uzokoramo 200 ejo uzoshishamo 200 ukuremo 30 ni ya filme shigima igira iki iduka ku rwego go hejuru niyo mpamvu rero ni wabona nsoye niyinde cyangwa gusora muri kirukuri bizo byabaye n'uburyo mfise nico uvuga ngo Estimé ngo ntabinaze ngo yijya filme dusore ngene meze no nakoze filme nta mu manager mfise ari pembeni yanje go yishobora kumfasha kamera ndakuta microphone ndakuta amatara ndakuta urumva abakinyi nibo mfise biwanje gusa urumva nta bikoresho mfise mu kubagaburira mu kugira iki urumva ca nkora
bavuga ati ngo inkevyi ikeba no twireye ikeba ubwo bireya kandi burya ngo akaboko kiyaga aho gahambije bisigwa ko na Sora film nimba izosoka iri cheap iri hasi muzoyakira uko nyene ko buryo mfise sikuvuga ngo Estimé ngo vya bindi ngo mu assistant director ngo hefima tuyone ngo nuburobe muga Estimé uwo kwizeza abantu yuko iyi mugiye gusohora ari nziza ni nziza amapare wanje ko ndayibona ariko nanje ku buryo ndayihereza erega ari kintu ukora uko numva ko umutima ubabaye ariko wari gukora kiri best kirenze kwera uburyo ufise ukavuga bati nakundeka cyo kintu nakuyemwo urashaka gukora ibintu by'ikirenga byo hejuru ariko uburyo ntiburabikwemera ego vraiment ko ari ubwo rero ufise nibabe barafungura ivyo bazimanye kuko nibyo ushoboye kuronka mu rugo kwawe urakoze ngene umvugira nuko ndagitahoye ego so bitege ico gikorwa agiye kuza mwababwiye kuri Behind the Smile irahari bagende bayirabe n'ibindi bikorwa byinshi muri BFA n'umuryango muri rusangi mugiye kuzana Estimé sinzi nimbara kandi kajambo ufise ku mutima wosigira abantu hanyuma tugurenza imitwe y'inzuzi. Okay, reka mbere muri 62 July 62 July nabwiye ko dufite ikigo gishasha nitwicaye amanda nsaba ikigungu n'abakunzi biwacu je ikintu kintangaza gusa niko imigisha mfise si posting ariko abasabone baguma bandanya baduga bukebuka ariko ngira ni Imana rero ni kubashimira bo bose babandanya bihangana igituma nasora ibikorwa kumwanya nko mu byifuza nabwiye ko ari ikintu cyabije muri 62 July ariko tuko turabana dukora abakinyi babandanya bagira ama repetition tubandanya turiko turapambana ariko one day ati cyane ya cyambo cyandirimbo kanya gasenga siko bizora Estimé siko bakundwa umusomwe no filime y'u Burundi izotera imbere ego kandi sinifuza ko muri 62 July gusotera imbere bose hama ikindi cya kabiri naco novuga ni muri BFA ariko sindavuga mu gisata cyo kwimbika indani je mvuga mu gisata cha technique cha directing iwanje njejwe dufise full package turiko turategura turiko turakora ni murambigwe abana muri Burundi Film Academy tubandanya dukora ndibaza ko muzobibona inkuru mbari yanitwa niyo yiboneye ndibaza yuko mwarabonye n'utundi duteye ubwoba urafise ubwanwa bwinshi muzobitubwira kandi rako na Nsoro yakinye nk'ijana kwijana naho muri Burundi Film Academy bakinye kandi nibaza ko bayakiriye neza bisigo ko abana barize kandi baramenye kandi bakora byitwaramo neza kandi nuri hejuru yabo nawe nyene ariko abyitwaramo neza uko ariko abashiriza hama barina bahawa barongasti bande nabo nyene nibicaye icambu cyo babira abitwa ba Moses bose basinta nibicaye bariko barakora mu misiri imbere mwarabonye ko na backside yanuze ya Sinta naho nyene yaciyeko nize neza naho nyene nicaye vubagira abazana ikindi gikorwa umva twebwe nitwicara tubandanya dukora tuzobahambaka imbaga murambigwe paka kieleweke kabisa hama rero n'abakunzi banje kuri page yanje niyo nkuru Estimé wandanye mumurikira ko ndabona aba followers batera baduga ku bwinshi byari no umuntu ntangaje mbwa Estimé ukoresha imiti naravye page mbonegeze kuri 20k ubu nayigeze kuri ikija kuri 40k mu misi mikenya nanje biko biransiga ubwenge arahuye na rumenye uri mu bantu umwaka ushobora guhera atafoto zitatu bashize kuri film n'abantu bariko baraza gute sinzi vraiment usanga ari ziyagitingi zo muri Nsoro zabahabuye sinzi n'ubuntu bw'Imana amariro nivyo ama nakaranga nawe sinokibage kandi ndagacishije ko mu misi imbe tukatwaza indirimbo y'igihugu fise indirimbo nkunda ijya ndimbo y'umukenyezi narayivugije inshuro nyinshi nsanga umuhungu yitwa Fridore w'umwanditsi mu y'amakuru nawe nuko sanga Prince ayivuza gatanu ijya ndirimbo iraryoshe pe muri dusore y'igihugu nayo yitwa Intwari izo biryoshe cyane gose nayo nyene mukenyezi ni uwawe numva warakunze ari kurikirana urabugeye mu duce mw'Intwari indirimbo yitwa Intwari izo biryoshe izo bayiganjemwo nk'amasenaro y'imico yiganjemo amadarapo y'u Burundi cyane gose ni igihugu cyane muririmba bagiye bitangira igihugu ni ibintu byerekeye
Uburundi bwacu ko ari igihugu cifashe cyamye gifise abasogokuru bamye bagikunda mu mico sivyo kuba mwumvise intwari mwacu mumva ngo intwari ngo ni abantu bapfiriye ngo bagwane n'abasogokuru bacu ko iyi mico dufise n'utwa twifise n'ubu ni intwari nabwo n'ubutwari rero ivyo twakoreye ko ariko turacasaba igisabo audio nitwe twimenye maboko yiwacu ariko video nimba dukeneye ko dusora video meze neza bakunzi muko madukurikirana mushogira ukuboko mushizemo kugira ngo iyo video izosoke imeze neza nimwacisha kwa Diko akaba nimero ziwanje nta ngorane Diko nzogo yifana ariko kandi sinzo kujyaja sinokurira ko bazi ko umuhungu wanje ako kuvyemeye inomero ubunyene barabe nese ndayipinga kuri comment ya mbere ya fresh barabe batagutereye mu buryo bunyiboneka bashobora kukugira n'inama kandi kubaho mutunze nimero ya Estimé ndazi sigihombo mukore video nziza nimba muri ko muraririmba akaranga cy'igihugu bikagera kure nimba muri ko muraho abantu munezero biciye muri cinema murabo gutererwa murabo gufashwa why not Estimé arakeneye agaparisera keza hani Bujumbura Estimé arakeneye imodoka nziza yo kugendamwo Estimé arakeneye visa Estimé arageze gutangira kuja muri Canada gutembera za Australia yarano twawe ku murongo ngo acarandaba ngo ngo umustari ngo ratondera umurongo waratonze ku mirongo cyangwa ati none inyuma ya kamera ndumuntu nk'abandi yego kandi canke nagire effort ujya murongo uruhuke ndahuruke cyangwa kiwawe ako wontwenga bari nice banyura kimwe ako wotwenga umuntu abgufuma mu imitwe yo kuva muri cyo kintu trebye bigiremo uruhara mwereka cyagafi narovye bakaroberana bishobotse umutize nigera nawo nyene ashire nikundira umuntu ujya yanwaye amabisi yari yabuze umutaximen acara Estimé ni wewe oya abandi ngo bariye 2000 ngo uraza kuma majana 5 cyangwa uramanywa wifuza sose namwe yaje namwe ya demi ngo yango yatware yose ngo umuntu twemera uyo muntu yarafashije atirise ngo umuntu yarafashije ucumva yuko aramuza afise uburyo bw'ikirenga kwa afise nk'imodoka zitanu yo kuko ati basi tora ako ga taxi uragendesha kaze karaguha nawe ya taxi muyandi ebana bro wari umunezero kubana nawe shout out to ubandanye utera imbere ukore bikunda Imana yivange mu vyawe iminara mwifuza kubaka muyubaka izikunde mugere kure cyane merci beaucoup amandasuye kubatumira kandi muri Estimé kuri Burundi Star TV mugende muyikurikirane nihiri abafanzi banje narakinyemwo nabandi banakunda ribati nabandi bakunda bande muyikurikirane ni ibintu bimeze neza merci beaucoup Diko mubandanye mubaka cyane mudukurikirana bose mubiteho ni babana bose bafise indoto imwe yo kubaka igihugu biciye muri kino gisata cha cinema we love you guys wherever you are we love you so much ciao ciao This is Flash TV. We shine to progress.